sangwa amahoro nshuti mubanyi ubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri no mboneshakure isi TV imboneshakure yanyu kandi yacu imwe rudende ibageza ko amakuru abavugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye muba mutamenye turabatohoreza tukabageza ko ngaha kuri no mboneshakure mu kiyago Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye n'umumenyesha makuru wa Yaga. Evariste Ndayishimiye yaravuze ko imipaka y'u Rwanda n'u Burundi ishobora kugururwa mu gihe kiri imbere. Yavuze kandi ko ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi kitahagarika imigenderanire. Yavuze ko u Burundi hata kibazo gikomeye bufitaniye n'u Rwanda kuko muri iki gihe arongoye ubumwe bwa Afurika hagize ikibera mu Rwanda atabura gushikayo kuko n'ubundi ngo basanzwe bahurira mu biganiro bitandukanye yaba ibyo muri Afurika canke ibyo ku rwego rw'isi. Ahangaha turibaza niba umupaka w'u Rwanda n'u Burundi waba ugiye kugururwa muri iki gihe twitegurira amatora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri 2027. Muri aya makuru kandi turababwira ikindi kibazo yishuye bamubajije niba azokwitoreza kurongora u Burundi mu matora yimirije muri 2027. Yasiguye ko muri CNDD FDD bafise abagabo benshi bashimitse bashobora kurongora u Burundi. Nimuje kure aya makuru turababwira hidonido n'ibindi vyagiye birayagwa muri icyo kiganiro. Umwe wese ategerezwa gufyonda sabone amakuru dushize ko agaca abona inotification ko dushize ko bishasha. Ndayishimiye arashobora kuja i Kigali. Icyo ni kimwe mu bibazo umumenyesha makuru yamubajije. Nk'ubu habereye ikintu mu Rwanda bakavuga bati userukira Afurika nagendeyo nta ngorane. Ikibazo c'imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi si ikibazo ngo gitegerezwa kugira ico gicishe mu bijanye n'imigenderanire ku rwego rw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Perezida Ndayishimiye asanzwe arongoye muri kino gihe aho yariko harishura ku bibazo vya Yaga. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ico kibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi kandi kidashobora gutosekaza imigenderanire ku rwego rwa Afurika narirya ngo basanzwe bahurira mu manama atandukanye aba ayo mu karere muri Afurika canke ku rwego rw'isi. Hariho ibibazo tudashobora kujana mu bindi bihugu. Ndayishimiye avuga ko hariho ingendo yitwa mu nyankire ikwiye gucanwa n'imizi. Ati u Rwanda rurakundana n'ibihugu bikundana n'u Burundi ngo kandi noneho n'abanyarwanda n'abarundi ntibankana. Abanyarwanda ndababona birirwa ngaha. Perezida Ndayishimiye yavuze kandi ko ku mpamvu abanyarwanda binjira mu Burundi baje n'indege mu gihe umupaka wugaye. Umumenyesha makuru Eri Nibere Ntibigira yamubajije impamvu barinda gufata indege canke bagaca muri Tanzania barinda kuzigura. Ndayishimiye yamwishuye ko ari bo bavyigiriye. Avuga ko baje n'indege umuntu yururuka umubona ukamuharura neza n'amano ukayaharura ukabona ko adashobora kugukorana ikibi. Ati mugabo wuguruye urubibe kuva mu Cibitoke gushika imuyinga ntumenya aho umwansi yinjirira. Ndayishimiye yavuze ko kubona umupaka utugururwa ari uko u Rwanda rwugururira inkozi z'ikibi zitera u Burundi. Ati two kugurura wosanga bariko baragutera hano nyene. Yabandanyije amubaza niba ashobora kongera kwitoreza kuyobora u Burundi muri aya matora yimirije muri 2027. Abashobora kuba abakuru b'igihugu muri CNDD FDD ni benshi niko yishuye umunyamakuru. Evariste Ndayishimiye ntazi nimba hazokwitoreza muri 2027
nuko iwacu muri CNDD FDD barakugira ntawigira uragirwa. Mu kiganiro yahaye ikimenyeshamakuru Yaga yavuze ko hari ibintu birenga 10 barabira ko kugira ngo bagutange nk'umukandida wa CNDD FDD mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ngo nta zina riza uko nyene rero ahubwo ngo babanza kuraba bati ubereye kuba umukuru w'igihugu yoba ameze gute, mu nyuma ngo baraheza bakiga ubikwiye. Yavuze ko naho baza umunyamabanga mukuru w'umugambwe uti mbega umukuru w'igihugu muzomwongera, ico kibazo ngo ntaco yo kwishura kuko umukandida ashirwaho n'inama. Yavuze ko abashobora kuba abakuru b'igihugu muri CNDD FDD ari benshi buzuye. Yashikirije ko mu bisabwa ngo ube umukandida wa CNDD FDD atavyo kuba warafashe umuheto birimwo, ati ivyo ntibakibiraba, ariko ashimangira ko ica mbere baraba ari kuba ufise uburambe mu vy'igihugu, mu bindi baraba ngo ni umuntu adakunda kurenganya ahanura abantu. Iruhande ya mugenzi we wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, umukuru w'igihugu c'u Burundi ari mu batanze ivyiyumviro ku bijanye no gukomeza imiryango y'ibihugu bisangiye uturere muri ya nama arimwo muri Turikiya. Ndayishimiye asanzwe arongoye umuryango w'ubumwe bwa Afurika yavuze ko isi ikeneye kuja hamwe kuko uno munsi isa niyatatanye. Ivyo kugira bishoboke, Neva avuga ko hobanza gukomezwa ukunywana n'umwumvikano hagati y'ibihugu bisangiye uturere. Ibi bihugu biba bisangiye inyungu zitandukanye, biba bizinanye mu mibereho n'akahise kavyo, biba vyoroshe ko bihuza. Ku bwa Ndayishimiye ahangaha turibaza impamvu avuga gutya, ariko we akaba adatera intambwe ngo abane n'igihugu ciwanyi c'u Rwanda ku kibazo kijanye n'ibibazo vy'inzego z'ubumwe bwa Afurika zibonwa nk'izidafise inguvu zo gutorera umuti bihanze umugabane. Ndayishimiye ntaja kure y'ibiherutse gushikirizwa na perezida wa Kenya. Yagize ati mu muryango w'ubumwe bwa Afurika twarabonye ko hari agahaze mu mategeko, duca dushiraho umurwi wiga impinduka zikenewe ngo bihinduke. Umurwi nk'uyu usanzwe urongowe na perezida William Ruto wa Kenya. Kugira ico kibazo gikemurwe, Evariste Ndayishimiye yavuze ko umuryango w'ibihugu arongoye ukorana n'iyindi miryango y'uburere ihasanzwe nka EAC, SADC, SADEAO kugira ngo ikemure ibibazo. Ubwa gatatu yavuze kandi ko hasanzwe hari inama iraba ivy'umutekano n'amahoro ijejwe kwiga ku bibazo biri mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Inama ya ADF yatunganijwe ku nshuro yayo ya gatanu. Abashika 6,000 barimwo indongozi z'ibihugu, abahinga, abagwizatunga nibo bari bayitezwemwo. Iyo nama ifise intumbero yo kurabira hamwe aho isi iriko iraja ndetse no guterera ivyiyumviro ku bibazo nyamukuru biyihanze mu vy'intwaro, ubutunzi, ibidukikuje, ubuhinga n'ibindi. Amakuru yacu tuyabandanirize kuri iyi nkuru ivuga ko kudatanga amakori ku rugero rumwe ni kimwe mu bituma abantu badahurumbira kubandanya bayatanga. Ivyo vyashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem inyuma yaho hatunganijwe igisabisho c'akavunamusase National Prayer Breakfast cari gifise icivugo co guhimiriza abarundi gutanga amakori. Uwo arongoye Parsem avuga ko abantu bo mu gihugu icarico bareka guhurumbira gutanga ikori kuko haba hari inzitizi babibonamwo akarenganyo mu gutanga amakori. Faustin Ndikumana avuga ko usanga hariko hatanga amakori abantu bamwe
ibica bituma abo bazwi batera barondera ukuntu babivamwo kuko ari bo leta yama iriko irirukako ngo ibice 70% mu Burundi usanga bakora ibintu bitaja ahabona mu bitanga ikori kandi ugasanga leta ntaco iriko irakora. Aho yatanze akarorero k'abadandaza amahera y'agaciro. Uburusho bw'umurengera. Ndikumana avuga ko mu mahera leta yakoresheje mu mwaka wa 2023 2024 hatanzwe uburusho bugera ku bice 161%. Ivyo navyo bikaba ari intambamyi mu batanga amakori. Uko amakori yatojwe azana umusaruro. Uwo arongoye Parsem avuga ko bikigoye ko abantu bahurumbira gutanga ikori kuko leta idahana abanyuruza ayaba yatojwe. Aho ngo ugaca usanga mu bindi bisata ata n'ibikorwa vy'iterambere biriko biranuganurwa. Yavuze kandi ko igiturire nacyo kiri mu bituma ikori ridatangwa neza. Faustin Ndikumana yagize ati umuntu azotanga ikori hama agiye kurondera ico arekuriwe ace yongera atange amahera, we ntiyumva ko aba arishe kabiri. Umupolisi urariha ikori rimuhemba umugabo no mw'ibarabara ugenda uramuha ayandi mahera. Yavuze kandi ko amategeko ahindagurika. Ndikumana amenyesha ko hari abo usanga bariko bariha amakori inshuro zibiri, ayo ku rwego rwa komine hamwe na OBR. Ivyo navyo ngo biza gusongera isibe ku mikoro y'abantu yagabanutse. Faustin Ndikumana asaba ko leta yogira ishaka ryo gutoza amakori ku rugero rumwe mu bikorwa byose birangurirwa mu gihugu. Amakuru yacu tuyapfundikirire kuri iyi nkuru ivuga ko Papa Leo wa 14 yasavye abanyakameruni guha amahirwe urwaruka no guca iminyororo y'igiturire. Ivyo biri mu ijambo Papa Leo wa 14 yashikirije ku kirimba c'ubumwe ca Cameroon imbere ya Perezida Paul Biya n'izindi ndongozi hari ku wa 15 Ndamukiza 2026. Papa Leo wa 14 imbere ya Perezida, abarongoye amashirahamwe hategamiye leta n'abandi yashikirije ijambo aho yasavye indongozi kurengera urwanko. Muri iki gihugu kizwi nka kimwe mu bitwarwa n'abarongozi bigiye imbere cane mu myaka, Papa yasavye kandi gukomeza inzego no guha amahirwe urwaruka, ariko kugira bikunde yabasavye kubanza guca iminyororo y'igiturire hakaboneka amahoro n'ubutungane muri ico gihugu gisanzwe kirangwamwo indyane. Perezida Paul Biya yashimiye Papa hanavuga ko igihugu ciwe gishira inguvu mu kubaka ubumwe ndetse kikanahuza abadasangiye ukwemera. Yongeye agaragaza umunezero wiwe wo kuba yakiriye Papa agira gatatu mu myaka amaze arongoye igihugu ca Cameroon. Ni inshuro ya gatatu umupapa hagendeye ico gihugu. Papa Yohani Paulo wa kabiri yakigendeye inshuro zibiri zose mu 1985 no mu 1995. Papa Benedicto wa 16 arakigendera muri 2009 hamwe na Leo wa 14 akigendeye uyu mwaka. Abo bose mu myaka itari mike itandukanye, ingendo zabo bakiriwe n'umukuru w'igihugu umwe rudende, Perezida Paul Biya. Ndabashimiye inshuti babanyi twabanye muri amakuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ihezagire umwe wese wafyonze sabone, nawe utarafyonda ko ubune raba munsi y'ivideo ufyonde sabone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Amakuru dushize ko uce ubona notification ko dushize ko bishasha. Mwe mwese mutwumviriza muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, Imana ibahezagire. Abatwumviriza bari mu bihugu bibanye n'u Burundi mu biyaga binini binini,
Imana ibahezagire, abatwumviriza bari mu makungu ya kure ku yindi migabane itandukanye, Imana ibahezagire.